Nongeye ndabahamiriwe na maramutse ku bakunzi ba BDI Info. Shimira wowe wese umaze gukora subscribe kuri no channel. Sino kwibagira nawe wamadufashe kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. Musanzwe muzi yuko kenshi BDI Info intumbero yacu ari ukwama dutanga information zikira ico zifashije abarundi eka n'u Burundi. Ino musi nkeneye ko tuyaga ikintu cy'ubuzima. Nimba uri umujene ndagusabe untega amatwi. Na cyane nimba utarakora subscribe kuri no channel ongeye unakore na subscribe kugira ngo ibiganiro nka bino by'ubuzima bizokwame bigucika. No munsi nkeneye ko tuyaga ku kintu cy'ubuzima. Musanzwe muzi yuko kenshi abajene bo muri no myaka muri no generation usanga dusa neza, usanga basa neza, usanga dusa neza cyavuga amwe amango mhandiye me usanga basa neza, ariko ugasanga ubuzima bwabo ni bwacu ni bumara igihe kirekire. Nukuvuga tuba exupire mu myaka mike, tukibaza ikibituma tukabibura. Ino munsi nkeko ndaguha umuco n'impamvu yotuma ubaho imyaka myinshi canke impamvu yotumaho ubaho imyaka mike. Byose bibaho kandi byose biva ku gushaka k'umuntu. Nico kintu maze kugira investigation. Murabizi tugiye muri kahise k'abantu bakera pana ka kure, dufate nk'abantu bo muri 40 canke muri 1980 ko canke 1940 kuduga hejuru. Bajya abantu muri iriya myaka barakomera kandi bararamba. Wibaza ngo icyatuma baramba twege tudashobora kuramba nkuko bari baramba kera. Bibaza ko ari gike. Nukuvuga icyambere na mbere ubohobo barajya neza. Twege urashobora kuza ngaho ukajya imisosi, urari umusosi nubwo wo bihumbi 100 ukabona yuko wikomeje uriye neza, aho ugasanga ntabwo uriye neza. Impamvu uvuga uko bajya neza, bajya naturel, bajya ibintu byakama. Nubwo yabi mise barayiririgwira bakayirirwa n'imimbati, ugasanga arakomeye inka kayiragira yizirise ku kuguru. Urumva twega abantu bubu nabo ugiye kuraba ukuntu turya bya bindi bya kijambere, baja mu restaurant inoti zose nko miliyoni bakaba baraziriye, abajama bakaba barazitabuye ngo ariko bajya bya kijambere kandi bariko bajya ibintu bibica mu mubiri. Urumva icya kabiri kunywa si bibi inshuti yanje. Nimba uri umusore ukaguma wishinga bijya biyoga bikomakomeye ngo uriko wihana. Abantu bakera inzoga banywa wasanga ari wine, vino nyayo ikoze neza, ata bintu byonona umubiri birimwo. Yaba ari ya vino usanga ikoze mu mikwi, ugasanga ikoze mu buki, ugasanga bakubisemo imponda, ibintu bya naturel gusa. Ariko ubu tuzigatumwe ibintu sinzi yuko ari n'amavuta y'indege, tuanywa ibintu usanga je ndabura ibyari byo. Ariko ugasanga tuguma tubyitamo kunyene. Ugasanga rero umuntu yarahonyaguritse afise imyaka itanashika na 30, mugabone kumenga afise imyaka 65. Ibyo byose rero biva ku kuntu wagiye wifata mu buzima. Bobo inzoga banywa zaba ari zanzoga zikama. Ino muza baja musanga umuntu umwe ashobora kwivuniramo konyagi yose ijya nini, konyagi canke ibimonaki akacihanyuriramo cyose ku buryo habwo urusaca soba. Ibyo ndamaze kubibona ku bajene bagenzanje benshi. Urumva bajya basaza bakera bino biyoga ntavyari bihari, kandi na nubu umuntu yakuze kera ntiyemera kubinywa bino biyoga bino bikomakomeye. Rondera upfumunywa rimwe mu kwezi, unywa icupa ryiza rijashobora kononera ubuzima. Icya kabiri murabizi yuko kera ego bararongora abagore benshi, wasanga umuntu afise abagore babiri, kandi kenshi benshi wasanga bafise babiri, wasanga bafise babiri kandi bakabana neza. Kubera batacitinga cyangwa ngo barenge ibigo cyangwa ngo batangure gukora imibonano mpuza bitsina bakiri bato, byarabafasha kuramba. Wowe urashobora kuja ngaha ukagumuhanyagura abana babandi ufyeta ngaha buri si tugasanga ufise abana nka 3 ufyetako.
amukaca wizera ko uzoshikana imyaka 70 niyo wayishikana uzobwira mu inkorofani simpaka nawe uzoronka abantu bagusuguma bazokubona ko uri umuntu wimbwa urumva ubo bajya abantu wasanga umuntu ashobora gushikana imyaka 40 atarabona umwana w'umukobwa umuntu arankurikirana ngaha avize imyaka 25 ataratyeta abakobwa bashika batatu ndakewara abijemo muri commentaire tumuraba ugasanga ugumuhonyagura abana babandi azogera igihe ugenda umengo uri ku masmeax umengo ufise amarasoro ku maguru uramaze kumva wakashuye nk'indwi yose wikurikiranye haragera igihe uragenda umumenga nakayaga kajya kama bita gaheshi agaheshi umenga kariko karaguhuha uri kuragenda ukamenga kariko karagusuguma kubera iki wimaze ubona ngo uri kurajya abana kumbe bariko barakurya bro aba bakobwa twishinga nibikashi umukobwa ashobora kuryesesa kuri wewe akamanyuza ngaha kuri uno munsi mu gitondo kumugoroba akaja kumanyuza hajya mwijoro akongera akamanyuza handi mbiri cyangwa 3 akaguma kombe mugabo je ndatahura rimwe na rimwe je ndibaza zino nyashi cyangwa zino ngidi zihari muri no myaka turimwo kera ntizari zihari nizere ko kera zitari zihari kubera iyo bazari zihari nabo nyene bajya basaza ndibaza warambye ari kugarukira mu myaka nka 60 cyangwa 70 ivyana bisigaye bivuka birakaze urumva hama tugende ku kintu gikurikira bituma abantu bubu tudashobora kuramba cyane nk'abakera dukoresha ubwonko cyane n'umutima burya abahinga mu by'ubuzima baravuga yuko iyo wiyumvira cyane udashobora kubaha imyaka myinshi ukoresha ubwonko cyane ubwonko ntushobora kubaha imyaka myinshi tigute ugira iminkanyari mu maso hakiri kare ukanyaruka kudeba ukigwa hakiri kare uzurabe kenshi bajya abantu bihaye amahoro nubwo agwara ntiyonda aguma byibuha ahubwo ariko nka je urano ukuntu umeze kuno kuntu nahanyaguriza nivyiyumviro ngira nk'ivyo mu 2060 ivyumve nk'ivyo mu 2060 ndabivize muri 2026 aho hantu nzoshika ameze gute ngira kunderuzo muganira nzoshikaye kwa Jesse nkunda kwitamo muri ivyo bintu by'inyashi n'ibintu by'ibiyogayoga sikirenga cyane abantu bakera rero kuntu biyumvira bariyumvira bayi kwiyumvira buhoro nubwo tubona uko umenga kenshi nabyo bashikako je ndibaza ko barabahinga ahubwo cyane kuko kugira yubaka inzu ngo ayishireka amabati yose akayuzuza nk'inzu byasaba amabati nka 16 cyangwa 12 byamutwara nk'imyaka nka 8 kugira yimari iyo nzu yaratangura kubaka uruhande rumwe agashirako ihema yuko nyene n'ubwatsi uruhande rugira kabiri akongera kikubitira ko ubwatsi bwonyene uruhande rukurikira gikubitira kamahuba urundi ruhande akashashira kibati rimwe kugira rero iyo nzu azoshira kibati rya kabiri nko mu mwaka azoshira kamabati 2 iyo nzu yazoca yimara mu myaka 10 kugira yimare ariko twego no munsi usanga umuntu ofisi byiyumvira uri ngaho wishuhije wikuye mu bwenge ukeneye kubaka gasekebuye ukeneye kugura umuduga urumva ukeneye kugira amabotike akomakomeye amaburangeri ivyo byose ukeneye uri kwabyumvira mu mwanya umwe nta n'amahero office zosara uzova abantu bakera iryo niryo banga badusumbya biyumvira buhoro inzoga bazinyoye ntizababuza kuzinduka gukora genda wite mu bya biyoga bita ngo ni monaki ngaha mu Rusaka kiraguhanyura hamwe jo honyene mu gitondo ha uragenda mu maguru umva umenga wasobanye canke bijya biye ngo nibisimba ngo nibijunda ari habaja matuzi basiga bibagira no koga akibagira ko n'umubiri ari uwiwe ukamenga n'umuntu yawutiye ariko aramukomesha izo ngeso sizo nukuvuga rero ivyo byari byo bintu mba nkeneye yuko tuyaga bishobora kutugirira ubuzima nimba ufise inkumi nka 4 cyangwa 5 umanyurako umutora imwe nshuti
izokugirira akamaro kandi izotuma mbere ugumukomeye. Nimba wiyumvira cyane ku bintu by'ubuzima, twese turiyumvira ariko uragira limite. Abantu bakera ntibagwara zino hypertension, ntibazigwara kubera iki? Ntibiyumvira cyane, ariko no munsi usanga umuntu ngo yayivukanye, wowe uragwara hypertension urasara. Ntibanipimisha nubwo bazigwara izo hypertension zarikiza. Kubera iki? Ntibyabasiresa. Urihenda ugwara hypertension canke sida, uca ugenda kwipimisha, uzobimenya yuko uyigwaye wipimishije. Niho uzoca utangwa rero guhera wimbwa. Nimba ari hypertension hamwe honyene, nubwo ubona inka idudu yindi canke impene iduduranye n'iyindi, hamuca ufenda, uca ugwigihumura, uca uraba. Murumva? Nivyo rero ga nshuti yanje. Nimba ari ico kunywa sinokubuza kukinywa, kinywe, ariko umenye yuko kunywa no kwigerera, kandi kunywa no kunywa ibintu bimeze bifise akamaro, bimeze neza. Ibintu byo kuza mwihambiramo amakike ngo nivyahozagara bizobaza ivy'imitsi, sivyo? Nuko reka jibere rero wowe wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Nizeye uko kino kiganiro cyawugiriye akamaro. Nimba cyawugiriye akamaro, bishemo muri commentaire, onge ugire na like kuri no video, ugire kakanu ka j'aime. Biratunezera cyane kugira ngo natwe twongeye tubandanya kugira amagara meza kandi twongera dutera imbere no ku rubuga rwacu. Sinibagire kubasaba umuntu wari we wese yoba ari kure yoshobora kunkontakta kuri nimero yiwanje muri yo kuri WhatsApp. Yezina cyane ku bantu bari muri Canada canke America canke muri South Africa. Ndafise ikibazo cha kamera, ndafise ikibazo cha battery ya kamera yiwanje. Reka ndagusabe undondere. Niyo mpamvu muri no minsi mubona ntashaka ibiganiro byinshi kubera iki kamera iguma inzima na zimana ivana ukuntu battery yavyimvye nga muri Zambia ntazihari. Ndakeneye umuntu yomfasha. Nayigeze no gushaka ga stati kuri no channel yabaye stati ya mbere, ariko ntiyarabwe n'abantu benshi, ngira nivyo byatumye ntaronka ubufasha. Ariko ku muntu yoba afise ubufasha akeneye kumfasha, reka ndamusabe contact kuri nimero ya WhatsApp 0973811885. nuko byomfasha cyane nanje kandi nomba nezewe kandi nomukunda. Twovugana nimba yo yinguriye nkamusubiza amafaranga nkamusubiza, nimba yo yinguriye akayima for free naho nyene byoshoboka. Murakoze cyane. I love you so much. God bless you. Mubanda mugira ibikorwa byiza.